nyakubahwa umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi yahejeje guha umubonano uwuserukira ingoma ya Pays Bas hano mu Burundi, nyakubahwa ambasaderi Yorune Stex. Ahanini rero izo ndongozi zibiri zikaba zaganiriye ivyerekeye gufashanya kuri hagati y'u Burundi n'ico gihugu. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yabanje gukengurukira ico gihugu ca Pays Bas ku bikorwa bitari bike kimaze gufashanya n'u Burundi. Aha cane cane bagarutse ku gisata co gufasha inzego zo kwivuna abansi n'umutekano bice mu mugambi bise DSS. Akaba uwo mugambi watumye inzego z'umutekano zihurikiwemwe bose zigera aho zigeze gushika uno munsi, mbere aho zigaye zihurumbirwa n'amakungu kugira ngo zije kugarura amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Yanavuze kandi ko atari mu ico gisata conyene ico gihugu ca Pays Bas gifasha u Burundi. Aha aye bavuze nk'ivyo mu burimyi, ivyo muri sécurité alimentaire, baravugana n'ivyo vyerekeye amagara y'abantu, irondoka rijanye n'amagara meza. Izo ndongozi zibiri zarabiye hamwe rero ingene ku gufashanya kwagiye gutera imbere hagati y'u Burundi n'ico gihugu, ariko akaba mu mwaka wa 2015 hariho byaracumbagiye gatoya, ari naho rero no munsi kwari ukuraba ingene iyo migenderanire uko gufashanya konaguka gusumba. Nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yeretse uhagarariye igihugu ca Pays Bas hano mu Burundi intumbero ya leta mvyeyi, leta nkozi, ko ahanini leta iriko yihatira ukubaho neza k'umwene gihugu mu Burundi, ko leta iriko yihatira iterambere rishikira umwene gihugu, ko leta iriko yihatira gutsimbataza intwaro rusangi hamwe n'intwaro ibereye. Nyakubahwa uhagarikiye igihugu ca Pays Bas hano mu Burundi yeretse nyakubahwa umushikiranganji wa mbere ibisata nyamukuru ico gihugu kigiye kubandanya gifashamwo u Burundi. Yavuze cane cane ko bagiye kubandanya bafasha u Burundi cane cane haba mu vyo intwaro ibereye, haba mu vyo gushigikira imigambwe, kuko bariko bashira imbere intwaro rusangi, nuko bashigikira n'imigambwe. Yavuze no gushigikira ibinyamakuru, kuko hari umugambi wo gushigikira ibinyamakuru. Yanavuze kandi ko hari no kubandanya wa mugambi wo gushigikira igisata c'uburemyi kugira ngo umwene gihugu afungure neza, hanyuma mbere na ya ntumbero ya leta yuko ukubaho neza k'umwene gihugu kugaragara biciye mu bikorwa vy'iterambere, haba mu vyo ubutunzi canke haba n'ivyo uburimyi n'ubworozi. Mu kurangiza, nyakubahwa umushikiranganji wa mbere yeretse iyo ntumwa wahagarikiye igihugu ca Pays Bas hano mu Burundi ico leta yifuza mu gufashanya, ko yifuza ko ugufashanya kuba hagati y'u Burundi n'ico gihugu, ko gufashanya gutanga inyungu haba ku mwene gihugu w'umunerarande ekaba no ku mwene gihugu w'umurundi. Aho mbere akaba yacibonerwaho no kumuhamagarira ko abagwizatunga b'abanerarande boza hano mu Burundi, kuko hariho ibitari bike boza gushiramwo imitahe. Yaberetse yuko mu Burundi dufise ibintu bibiri bihambaye, two dufise ico twokwita umutahe w'amaboko, le capital humain, les ressources humaines, ko dufise kandi n'isi, agataka kari mu butunzi butari buke, aribwo les ressources naturelles. Yahamagariye yuko abagwizatunga b'abanerarande boza nabo kugira ngo kwa gufashanya kuba hagati y'u Burundi n'igihugu ca Pays Bas kibe ugufashanya kw'inyungu y'umurundi n'inyungu y'umunerarande. Basozereye rero baganiriye neza, mbere banifuza ko mu minsi bazosubira kubonana kandi bayaga aho ivyo bapfunditse aho biza bigeze,
bakaba bavanye bashinze umwe wese ico agiye kwemera ko na cane ko leta y'u Burundi yipfuza kubandanya ikorana n'ivyo bihugu cane igihugu ca Pays Bas kugira ngo babandanye bafashanya mu bisata bitandukanye kandi ku neza y'abanerande n'abarundi.